nkubarishije umubiri wanjye nguhaye ibintu byanjye byose. Iyi mpeta itanzwe kandi ikakirwa n'icyabona ikimenyetso cy'ibyo dusezeranye. Jewe Ndayizeye Jean Paul ndakwemeye wewe Nishimwe Anosiate ko uba umugore wanje nabiriye ngo tubane tugumane duhereye mu mahoro no mu byago, mu butunzi no mu bworo, urwaye cyangwa ukomeye, nzokwama gukunda nkubungabunga gushika aho umwe azohamagarirwa n'Imana nkurikije ibwirizwa ry'iranda ry'Imana, bikurahiye gutyo imbere y'Imana. Ndakwemeye wewe Ndayizeye Jean Paul ko uba umugabo wanje unyabiriye ngo tubane tugumane duhereye ubu mu mahoro no mu byago, mu butunzi no mu bukene, urwaye canke ukomeye, nzokwama gukunda nkubungabunga nkumvira gushika aho umwe azohamagarirwa n'Imana nkurikije ibwirizwa ry'iranda ry'Imana, bikurahiye gutyo imbere y'Imana. Kugira ngo uwitanze n'uwo yanditswe bashobore kubana mu bana kandi bagume muri iri sezerano bafashwe n'ubuntu bwawe iminsi yose bazomara, tubisenze bwa Yesu Kristo umwami mwiza wacu, amen. nkubarishije umubiri wanjye nguhaye ibintu byanjye byose, bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mwiranda, amen. Iyi mpeta itanzwe kandi ikakirwa n'icyabona ikimenyetso cy'ibyo dusezeranye, kandi nk'uko impeta itagira itandukaniro niko n'umubano wacu utazogira itandukaniro tukiriho. Amashi Handitse iyi mpeta nkubanyishije umubiri wanjye nguhaye ibintu byanje byose, bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mwiranda, amen. Iyi mpeta itanzwe kandi ikakirwa n'icyabona n'ikimenyetso cy'ibyo dusezeranye, kandi nk'uko impeta itagira itandukaniro niko n'umubano wacu utazogira itandukaniro tukiriho. amashi menshi cyane rwose.